Them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations, congratulations, congratulations. Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Tunasema Baba, asante na shukrani Baba kwa kupata chakula hiki tunakitia mikononi mwako. Kwa juu sisi Baba hatukuwa na uwezo Baba kufika hapa, lakini Baba umetufikisha hapa, tunavitia mikononi mwako. Tunasema asante Baba. Mahali panatoka hiki chakula Baba, tunapaombea Baba upaongeze mara 10 Baba, uongeze mahali vinayotoka mwenye alitwa Baba, umuongeze kila sana dakika. Asante Baba, nasi tunataka kula, tunavitia mikononi mwako katika jina lako Yesu. Congratulations, say what the Lord has done for me. Congratulations. Congratulations, time for jubilation. Congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Oh, One day you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Tell little while, sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you alongside the day. 2 hours together in a celebration. I have a message for you. Yes,
nkuko mubibona ni Tarisisi Hope Minister nk'ibisanzwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, nagira uko biri kose ni umunsi wo kwifuriza umwaka musha muhire abana bariya bivanye nuko mubabona. Ngo fasha nawe warafashijwe, byiza no gufashanya ko iyi si twese no kugira ico tumariraniye, wowe ufise icurusha uyundi. So aka kanya nkaho twari tumaze umwanya turi kwishimisha, emwe dufungura abandi basoma, hagiye kubaho umwanya wo gushimira umuntu watwicaritse ngaha nyezina kuri urubanza mubona. Reka dutangurane n'umwe aramutsa yivuga anashima kubyo yabonye. Jewe akazina kanje nitwa Kazaneza Latise. Wakoze ibi bintu wakoze birahambaye, si bose boshobora kwiyumvira gukora ibi bintu, mugabo have tuvuge Imana iguhezagire, ikurushirize ngaha, ikuduze mu bihe ibyo urimo, yongera ibigwiza incuro 100, Imana iguhezagire. Haleluya. Nanjye ndashima Imana kabisa, ndagushimira kubyo wakoze ibintu bihambaye bidashoboye gukora uwundi muntu. Ni ibintu byinshi, numva n'umunezero mwinshi, nibyo mvuga numva umenga sinzi ko nobibona, numva kumenga ndiko ndaguterura aho uri. Imana ikongere, bavuze kugaburira imfuvyi, uba wiyugurura imigisha yo mwijuru. Ndagushimiye, turagushimiye, imfuvyi ziri ngazi ragushimiye, abafakazi baragushimiye. Imana iguhezagire, iguterure, ikongere umugisha mwinshi, ukongera aho wakuye ibigega byuzure. Turashimye gose kandi turanezerewe, abafakazi n'imfuvyi ziri ngaha ziranezerewe kubyizi tugiriye, turanezerewe gose. Ntako tobigira Celine, twe turabafakazi, turi imfuvyi, hari imfuvyi, hari abafakazi, turabafakazi, ariko turagushimiye, utukoreye igikorwa gihambaye kiruta sinzi uko twobivuga. Urakoze kandi urakoze neza. Imana ikongera umugisha aho byavuye byuzure, nejo twibuke, wibuke imfuvyi n'abafakazi. Urakoze, Imana iguhezagire. Nanje Chanceline ndagushimiye cyane ku munsi uno munsi wiyumviriye, watwiyumviriye ko twebwe abafakazi. Imana iguhezagire. Nukuri sinzi ukuntu no bivuga ku cyiyumviro watwiyumviriye ko kubana twibuka kubona uyu munsi wino tariki z'uno munsi, wabonye ko natwe pengine hariyo babafakazi bamwe hiyo bataronse n'agasoda ko kuri bonane. Reka nanje uno munsi ndabibuke. Emwe turashimye dukengurutse, turagukengurukiye cyane ku gikorwa wakoze kuri no munsi. Imana iguhezagire, kongera imigisha, iguhe no kuramba, uzabone abakwe n'abakazana, buzukuru n'abuzukuruza. Mana uzogire n'iherezo ryiza mwana. Turakwifurije ubuzima bwiza n'amagara meza. Turagusenga Imana ikuzigame abansi baburiyo baguca, amaraso ya Yesu Kristo agufuke, ukufurije ikibi kimusubireko. Mwana sinzi ukuntu novuga. Imana iguhe imigisha, uronge ibyo utunga nibyo wibuka abandi. Iki gikorwa ukoze uno munsi ni gikorwa gihambaye. Imana igufashe, iguhezagire, ikurinde ibibi byose bya Satani. Urakoze. Jewe nanje nitwa Ngendakumana Beatrice. Kuno munsi wa gatandatu turagushimye, turagukengurukiye cyane. Imana iguhezagire kuba uno munsi wiyumviriye imfuvyi n'abapfakazi batagera shinge na rugero. Nuhezagirwe cyane. Imana nigukure ku ngazi igushire ku yindi. Hezagirwa cyane, uronke ivyo utanga n'ivyo usigaza. Urakoze cyane. Uyu mwaka w'ibihumbi 2023 urakubera mu mwaka w'amata n'ubuki, kuba wiyumviriye imfuvyi n'abapfakaze
batagira shinge na rugero. Urakoze cyane, urakoze. Imana iguhezagire, iguterurire hejuru. Uragize neza, uzogira icyo ukora, uzotwibuke mu kindi gihe. Nawe ni wewe nyene ugiye uzobidukorera. Urakoze cyane. Nuko mukobwa wacu Chanceline dutanguye gushimira Imana data mushobora byose yakuzigamye kagukura mu buto ikakugeza no munsi ikabigushikanye kw'iki gihe ugeze kwiyumvira imfuvye n'abapfakazi ndetse ukaba wibutse nabi wanyu bo mu Burundi. Nukuri Imana ikuzigame, Imana ikongera umugisha. Turakwifurize kwanza umwaka mushasha. Uyu mutima ufise wo kwibuka imfuvye n'abapfakazi nukuri haga Imana irabibona. Imana yo yabikoze ikakuzigama ikaba yakugiyemwo ukatugirira ibintu nk'ibi nukuri ikongere umugisha aho wakuye. Imana harunde byinshi bitagira igiharuro. Uzokwame utwibuka wibuka n'abandi. Ego urakoze, Imana ikugirire neza. Sawa. Wakoze muko turunge kubanza gushima Imana kuko ariyo yemeye kubikora, kuko ubwacu n'ubwawe ntibyari gushoboka. Mana wakoze, Imana yakurongoye irushize guha umutima nk'uwo, umutima w'ikigongwe, umutima w'urukundo, umutima wo kwiyumvira ko mwisi mwami hariho abantu bato bato. Erega ni bake Mana bongera biyumvira abantu bato bato bashitse nkaho uri, ariko n'ubushobozi n'ubuntu Imana yakugiriye nushimwe Imana kandi ubihezagirirwe mu izina ryawe ryera. Turashaka gatahe, urabona ini wacu ingere bimeze, tumeze nabi, nta gadaye dufise. Dushaka mwana uyikubite wibuke babafakazi na za mfuvyi, turungukira gatahe turabe tuze turaronda n'utwo natwe tufungura, kubera ino ibintu biragoye, ibintu birazimvye bimeze nabi. Ariko turungurikiye gatahe turashobora kurondera tukaza turaronka kunyu, tukaronka gasukari, tukaronka kagafu ikiro ca 2,800 cifubukira birazimvye. Kwako baba, kwako
Kapore.